eti kuna na FDLR. Mimi nauliza FDLR mnamjua kwa uso, mnamjua kwa mwendo, kwa urefu, kwa ufupi, kwa rangi. Unamjua gati FDLR? Hakuna FDLR wale mbonyera kule. Mie niko Mkongomani. Ndio. Murundi ni Murundi. Ndio. Sasa papatie kwa nafasi moja. Kisha wanasema unjo FDLR utamweka FDLR. Hakuwake eko. Hiyo ni uongo tu kusudi wako angalia kile watakuwa wanaingia kuiba mali ya Kongo kwa siasa. Kizingishio FDLR hakuwake eko. 94 kule FDLR mwenye alitumika kule Rwanda. Ije hayakufaka. Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV nkuko bisanzwe nkuko nari nabemereye turiko turakora live ya saa 8 z'ijoro turiko tubamenyesha ku kijanye no guhunga niko novuga kubera nta muntu numwe yabirukanye canke abarase ariko hari gitsure cha hano na hariya catumye bamera nk'abakinjura. Rero bimeze gute nari nabemereye mu ncamake ko aho bukera canja kuraba ukungene vyifashe amagana mu Gatumba cyane ahari impunzi nyinshi mu gihe hari amakuru ariko araca hirya no hino avuga ko mu Burundi ariko harinjirana hamwe n'impunzi ziriko zirinjira mu bikorwa ziriko zirinjira nkuko bisanzwe. Hari andi makuru n'andi majambo menshi agenda atandukanye agenda aravuga ko bariko barinjirana ngo FDLR nkuko bisanzwe murabizi ko ururirimbo ikongera ikaba na refrain y'abanyarwanda hari hakurya Kanyaru akaba ari indirimbo y'inkotanyi akaba ari indirimbo ya Kagame n'abamukomoka ko bose twaje rero ngaha guhinyuza kugira tugaragaze ko hano bariko barakirirwa impunzi ku byinshi ziko zirava hano mu burasirazuba bwa Kongo tubagaragarize ko nta mu FDLR arimwo canke ngo abaredi tabara n'abandi benshi bagenda batandukanye nkuko bariko barabivuga bakabesha ngo hariko barinjira ngo bawazarendo bakaza bafise ibigwanisho akavuga ngo harimwo ngo n'abasirikare ba FRDC n'abandi benshi bagenda batandukanye ariko nkuko mubibona kameramana ashoboye gutembereza kamera n'abavyeyi cyane hagwiriyemo abadamu n'abana bakiri bato aba rero sinzi kungene muhava mudusigurira ngo bafise ibigwanisho canke ngo ni FDLR nkuko bariko baravuga amajambo menshi. Rero twaje hano kugira tubagaragarize ko nta FDLR hari ahubwo n'ubwoba abanyarwanda basanganye kandi atari n'ubwoba gusa ikongera ikaba na formule yo kuvyaza umusaruro iri zina FDLR nkuko basanzwe bavyaza umusaruro. Genocide yarabaye twarabibabwiye kandi turanavyemera ariko kuyigira ururimbo misi yose ukabona umuntu misi yose umubona mu mwicanyi ukabona umuntu misi yose umwagiriza ko yagize genocide hari hakurya mu Rwanda ndavuga mu mwaka w'1994 biba bigaragaza ko hariho faiblesse ufise ahubwo udashaka kigaragara misi yose ukama wiheka kuri FDLR kugira urabe kungene ugenda gusahura muri Kongo wica inzira karengane wiba ubutaka kubera ikintu kutanyurwa muravuga ko Rwanda ari gwiza mugashimagiza amabarabara n'izindi nyubako mukavuga ko mfise ubuyobozi bwiza muri nahaza Paul Kagame ariko hagera ku kibazo c'imibereho kuko nta butunzi bw'isi mufise nta susoro mugira mugaca muza kwica inzira karengane muri Kongo mwita ngo muri abakongomani muvuga ikinyarwanda ori binama nabihakanye nta mukongomani avuga ikinyarwanda abari muri Kongo bose nta murwandofone abayo abarwandofone bose n'abanyarwanda ahubwo ntatangaza ukungene muteye isoni kandi mutemera mufise ikintu bita complexe d'infériorité ntimwemera ubunyarwanda bw'iwanyu ubunyarwanda mu byemera iyo muko murahayagiza amabarabara n'ibindi ariko hageze ko bavuga ati wowe umunyarwanda kenshi mukunda guhungira muri Kongo kubera mugenda gukurikira ubwo butare izo nzahabu ayo cobalt ayo manikere n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye mwitwaje ngo imipaka kungene yakaswe twosaga ibihugu byose byo mu karere ka EAC kumbure n'isi nzima tugiye turasubiranamwe kuko hari ibihande bimwe bivugwa ko biri muri Tanzania ibindi biri mu Rwanda ibyo Rwanda biri muri Uganda nkuko basanzwe babirimba abanyarwanda kenshi mu ndirimbo zabo za misi yose ariko icitwazo ni FDLR iyo FDLR nayo ikaba hano mu gihugu cyaho cita cy'u Burundi itabaho mu Burundi hari abasirikare b'igihugu ariyo FNDB akaba abapolisi b'igihugu aribo PNB abasigaye nabo ntabo tuzi nimba ari ngenda muvano canka aragasomborotso canka ari faso kwinjira mu gihugu cyaho cita cy'u Burundi twarababwiye ko abarundi tujya dukaravye nta nkeka ni mwaza tuzobakira muje mu izina ryo kwirondeza FDLR tuzobanoza kuko twarababwiye turongera turasubiramo FDLR mu Burundi ntiba
bibaho kiretse musize muri FDLR muri wa mugwi w'abagize genocide yo kwica abatutsi mugaca mufata umuntu wese yitwa ko ari nk'umuhutu kumbure mukamufata nk'umu FDLR aho tuzovuga ko muje mugana ihonya bwoko ry'abahutu canke n'ikindi kintu mugamije mu gihugu cyacu ciza cy'Uburundi ariko mwitwaje ngo FDLR mu Burundi nta FDLR ihari iyo FDLR mukamuzi yo muyifise nababwiye mwerekane mugira urutonde rw'aba FDLR nimwerekana amafoto yabo mwitangwa na FDLR muko murarondera uko je nama nababwiye mufasha umurundi mugafata umuganda mugafata umukongomani nyezina yabo umubembe umufurero umubangu bangu canke umuki mukabashira ngaho nta muntu muri mwebwe uhaguruka akavuga ati mu FDLR urumu FDLR murambabari ikintu gitangaje rero kinateye amakenga ni mu gihe mwebwe mwabanyamurenge muri Kongo mwita abanyarwanda muyita abakongomani bavuga ikinyarwanda none ni gute mutofata nk'umu FDLR k'akarorero yaje urumva mu 1994 baje gukora genocide nkuko mubivuga nimba yashitse muri Kongo muri iyo myaka akaba yararongoye umukongomani kazi akaba yaravye afise n'abuzukuru uwo si umukongomani nkuko namwe mwo mwarashitse muri iyo myaka mukitwa ngo murabakongomani ariko kubera gukundinda ubutare n'agataka vya Kongo mugenda mwivugisha muko murondera FDLR nimureka abana b'abakongomani bitahire muhira bibere mu ngo zaba amahoro uko murateye n'isoni raba muri Uvira muhavuye batana barashe kubera iki nibimaramare nta wabirukanye nta wagitiki uko mwaje musoboka mwijoro niko mugisemwe kugenda mwijoro birateye isoni biteye n'agahinda kubona igihugu cy'u Rwanda cigira ngo kirakuze cyane ngo kirakomeye ariko kikaba kiko kiratungishwa n'amaraso basesaka kujya mu rasirazuba bwa Kongo nagoma ndababwire ko Uburundi mba mwaramurondeye cyane mwarashitse ku bisimbo by'inuma Uburundi twe ntituvogerwa kandi Uburundi ntidutera ntitunasobotora ariko mwihenze mukaza ngo muzanye ivyo by'iwanyu za FDLR n'ibindi vyandavutakiye tutobakira ibi rero nibihagarare izi ndirimbo z'FDLR aha nta mu FDLR n'umwe arimo bose n'abakongomani baba unaongea Kiswahili au kiongea Kiswahili nusu kidogo ya Kirundi na uko sawa la chini niko sawa kabisa aha rero turi mu ikambi turi muri transit siniko ndavuga ikambi turi muri transit yo mu Gatumba aho bashikira hama bakacekinga bagakora ibikenewe babitwara ama procedure agaca batwara mu makambi agenda atandukanye aha kwa Kiswahili au kwa Kirundi kwa Kiswahili unaitwa nani baba naitwa Babingwa Lusambia Christian Christian ndio wewe uko sawa kama mzazi yangu acha nikuite baba ndio sasa hao Wanyarwanda kila siku wanawetaka mbele FDLR ndio mpaka wanafikia kwamba wanasema wakongomani wako wanakimbilia Burundi wanaingia na silaha wanaingia na FDLR wanaingia kwanza tuongele kwanza FDLR ni kweli kabisa huku Kongo mnakuaga na hiyo FDLR au inakuaga hapa umekuja nayo? Hiyo ni jambo la kushangaza sana. Hiyo ni mchezo ambao Wanyarwanda wako wanatafuta Mkongo juu kula mali ya Kongo. FDLR Wanyarwanda waliingia huko karibuni turu 5. Ndio. Kimya eni Wanyarwanda, kimya de Wanyarwanda, operation ifagio ni Wanyarwanda. Ndio. FDLR ni Wanyarwanda, timu paka leo ni Wanyarwanda. Hizo FDLR ziko wapi? Kambi yao iko wapi? Ndio. Hapa kwake kwa FDLR. Muongo. FDLR wanafanana gani? Kuna mtu kwambia sema hii ndio sura ya FDLR. Kwa sababu unajua tu nauliza hivyo. Kwa sababu mara nyingi wanasemaga ngo tumeona wasoda wameingia Burundi, kuna wanajeshi wa Burundi, kuna kama ngombonera kule sijui wanazitoaga wapi, eti kuna na FDLR. Mimi nauliza FDLR mnamjuaga kwa uso, mnamjua kwa mwendo, kwa urefu, kwa ufupi, kwa rangi? Hakuna FDLR wale ngombonera kule. Mimi niko Mkongomani. Ndio. Murundi ni Murundi. Ndio. Sasa papatie kwa nafasi moja. Kisha wanasema unjo FDLR utamweka FDLR. Hakuwake eko. Hiyo ni uongo tu kusudi wako angalia kile watakuwa wanaingia kuiba mali ya Kongo kwa siasa. Kizingishio FDLR hakuwake eko. 94 kule FDLR mwenye alitumika kule Rwanda. Je, hayakufaka? Ndio. Mbona watoto wazaliwa leo wanakuwa na miaka 10? Ndio. Sasa hiyo FDLR iko wapi? Ndio. Viongozi wao wako wapi? Maana yake sasa hii ni mbinu wanazoziunda ili waweze kuingia Kongo, kuua, kufanya kama hizo balkanization zao, kufanya hiyo empire hima. Lakini unaona kama hiki kisingizio cha FDLR hakina nafasi. Hakina hiyo ndio sumu na hakuna nafasi. Mtu akwambia sema mzile kambi FDLR alivuka Burundi. Ndio. Zile mbonera walivuka Burundi. Hapa ni sie peke bakongomani, bazee, batoto na bamama ndio tuko mwizi kambi zote ziko hapa. Hakuna FDLR hapa. Sema bongo. Na kwa opinion international tuambia kwamba
kwamba hakuna FDLR iko hapa. Leo kizingishio yenu tunataka ishindwe kwa jina la Yesu. Mimi nasema ishindwe. Amina. Juu ishakuwa ndio kizingishio. FDLR. Ndio. Hata tukiwaambia sasa mwende kuzitafuta mle Mkongo. Kama mzipate mnaenda alipa nini Mkongo? Na mshakuja mara 5. Mara 5. Mshatuonesha kama ni FDLR hata 20 au 10 au nani. Hakuna hata umoja. Hakuna hata hata moja. Kwani sasa Wanyarwanda nimeshawaambia hizi mbinu zenu kama maisha yamewashinda huko Rwanda, kaeni huko Rwanda. Kubalieni kuwa kama mko Wanyarwanda, Kongo hakuna enkongore Rwandofone. Mkongomani ni Mkongomani, Wakongomani tunao wajua miaka nenda rudi ni wale wale. Hii maneno ya kwenda sisi tuko Wakongomani wa Rwandofone vumante. Sasa kwa hiyo wapeni amani hao watu wa Kongo waende nyumbani kwao, kwa sababu Kongo sio kwenu. Kongo ni kwao na Wakongomani. Baba wewe ni Mkongomani wa sehemu gani? Mimi ni Mkongomani wa sehemu ya Uvira. Ndio. Pale ndio nyumbani pale. Ndio. Ndio. Sasa mnaomba nini? Hao watu mnawaomba hao waasi wa M23 kana AFC. Sisi tunataka baondoke pale, sio kwao pale. Ndio. Sio kwao pale. Na hiyo nyingine ile ambayo uko unasema pale Banyamulenge. Ndio. Sio tuko na kabila 450 hakuna Mnyamulenge. Kwa sile Zaire inasema tuko 450 tribu hakuna Banyamulenge. Hiyo kupandikizwa hatuitaki kule, batoke baende kwao. Bali ndio Banyarwanda batuletea fujo Mkongo yetu. Kutukosha amani kila siku. Ndio. Ndio vile kabisa. Sawa. Lakini hapa mambo mko fresh lakini. Usalama wetu hapa ni mdogo kiafya. Lakini tunashukuru kwa sababu tumepokelewa kwa nchi ya Burundi. Hiyo ndio ya kwanza, tusaidie, ituombee. Na kitu kingine tunasema kwamba Mungu atusaidie wale watu ambao wako kule ngambo, wale Wanyarwanda warudie kwao, na warudie kwao, sisi tupate waliiba Goma kwetu. Hiyo ndio neno. Sawa, tunashukuru. Banashuka banakia banaiba fuleni mzima mpaka sasa hivi banaiba Uvira. Mimi nilikuwa na botike yangu inabomolewa na Banyarwanda, ikibomolewa na FDLR Uvira. Mimi kunyumba ni Uvira Kavivira, batutokee mwingine yetu. Umekuwa na botike? Mimi nilikuwa mchuruzi, mimi nilikuwa symboliste, nilikuwa nachuruza vitu pale kwa barabara. Bali nilibomolea botike. Bali bomola ni Banyarwanda. Batoke mwingine yetu baende kwao. Kisha tutabakia tuko na teseka mu Burundi. Mimi siko Murundi. Mimi niko Mkongomani. Mimi niko Mfuliru. Na kimbia Uvira, mimi sikukimbia FDLR. Angalia kisi mimi navala mpaka hivi niko baba wanzalo ine niko tembea ni mkabutula mbatu. Nasikia hii kabutula nilipewa na wenzetu, nilikia mkaboka jia Banyarwanda, kisha biko nasema FDLR ya wapi? Batoke baende kwao, tubakie kwetu. Sikia.